Ishyirahamwe Parseme riratera akamo leta yuko uravye aho ibintu bigeze nyene tubyifashe mu by'ubutunzi mu bijanye n'ibikorwa biriko birakogwa ko yoshira imbere ingingo zose zofatwa kugira yerekane ko hariko haragwanywa igiturire no gutsimbataza intwaro ibereye. Ibyo bidakozwe izi ngwane turimo dushobora kuzivamo. Ni ibintu bigaragara kuko urabona uravye intwaro ibereye ngene imeze n'ivy'igiturire n'ibindi byose urabona neza yuko ubutunzi budaheza ngo bukoreshwe neza na buke wabuhari. Ahari ni buranyubuza igikurikira babandi bozanye imitahe na bamwe bo kwinjije ifashanyo na bucume ngo twabatangiriye kubera iyo ngendo idahera. Inzego asanga ziragoyagoya mu byo zirangura kubera atabushobozi zifise kubera abantu bazikoramwe badafise ubushobozi. Ibyo mwamwumva n'umushikiranganje wa mbere ari karabivuga. Turavuga tuti none ibyo bintu ko bidafatirwa ingingo. Mu bisanzwe tegeza gufata ikintu cerekana ko watanguye kugira ivyo bintu bihinduke. N'ingingo zo muri kahafu ufata zihuta nishobora gufata ico bita mu interme canke zigenda zikurikirana zogira ingaruka mu misiza. Nico gituma tuvuga tuti harakwe gutegurwa umugambi neza wo gutsimbataza intwaro ibereye ngaha mu Burundi no kugwanya igiturire werekana ingene intumbero tishagushikako kandi niwo uzotuma abantu babona ko leta iri kirahindura ibintu mu gihugu. Uwo mugambi kagenda uragira gutwagenda urabarugwa ku mwaka ku mezi 6 tugezehe ucufatira kuki urabata amategeko kugwanya igiturire yifashe gutahinduke gute inzego zikorana gute ibyo by'igipolisi zikora gute ibijanye n'amaparaki bikora gute ubutungane izi nzego zategeza gukora akazi mu kuraba abonona itunga ry'igihugu za Cour des comptes za Inspection Generale de l'État zikwana gute n'izindi ubutungane burahana neza igiturire. Urabona nk'amadosi atangura ugasanga ari nko muri documentation ntiyabandanije haracari hagahaze kwigisha abantu ibyaha bijanye n'igiturire ivyo byo gutunga umurengera udasigura ivyo by'amasoko ya leta kamwana wa mama muki n'ibintu abantu mengo baribagiye yuko ari byo biriko birica iki gihugu. Hagaca haza rero n'ibijanye n'ingendo kuvuga ati mbega ibyo kubwira abantu ko bategeza kwerekana amatungo uwo mugenzo kumengo ushigwa inyuma ibijanye n'amabanga atajana abantu usanga birirwa mu rudanda zaraho muri leta ugasanga baribagiye imirimo yabo ibijanye no gukontora amafaranga leta ikoresha ico bita kugira ama inspection yose mu nzego za leta ama ministeri suive evaluation y'ama projet ma projet wumva kuraba kuyabarura uzuraraba yuko yashitse kwihangiro ryayo. Hari ibijanye n'umukamwiza muri politike no guteza imbere isura y'igihugu kugira gufatara mu ndako abarundi kugende gutera imbere. Ibyo byose ni ibintu ugenda urafatira intumbero kuko nabo bantu bashobora gufasha Burundi nk'ibyo bigiga mpuzamakungu FM vyaje byarasabye ko umugambi wojaho. Sinumva rero leta ingene idatangura kwerekana iyo ntumbero kandi n'ibindi bihugu byagize ingwane mu by'ubutunzi nk'izo za FMI izo zibanye nkuru y'isi yose izo za BAD ziraheza zikabona tuti iki gihugu cyo kiraja mu ntumbero yo guhindura ibintu. Yitwa ko turi aya mashira hamwe yo guteza imbere ubutunzi mu karere zakomeza za East African Community aho wose utabaze gushikira kuri ugo gwego kugira abagwiza tunga nawo hanze baze babone ku gihugu kiriko gitera kigira ama reforme aho usanga aragahaze. Urabona ni n'amadovize gushora ikawa ntibiriko biratuba neza uko byari byifuzwa. None amadovize iyo dushorera hanze ni make cyane mu biguma bigaragara. Inyungu zo korohereza abagwiza tunga bashorera ibintu hanze ntizigena zirafatwa uko vyifuzwa kuko nama bayusanga ama recommandation kugira aje mu ngiro bigenda biteba. None tudashorera ibintu hanze biboneka tutuguruye amarembo neza ngo dusimataza iyo ntwaro ibereye kugira abinjiza imitahe bayinjize aho bashobora gufasha igihugu nko bafasha n'ibindi bihugu babikore tuzoba tubaye abandi. Nibaza rero yuko ingingo zofatwa vyihuta kugira Burundi butere bugira kwizegwa nyimbara abantu baba expert bategeza kuva hanze kugira baze harabahiye kugira baze kufasha inzego za leta nibarondegwe
burya n'uwo muntu ashaka kuguha imfashanyo, ashaka kuguha ideni canke ashaka kwinjiza umutahe, araba ubushobozi bw'inzego, capacité institutionnelle. Ajya amanota twagama turonka muri mwanki nkuru y'isi yose yerekana ko inzego z'iwacu zigoyagoya, ugasanga n'abategetsi bariko barabishigikira nk'umushikiranganje wa mbere avuga ati abakozi mu nzego za leta ntibashoboye ibi n'ibi n'ibi. None ayo mahinduka twifuza azoja mu ngiro gute? Nibaza rero yuko hageze ko leta ifata ingingo tukabona ko iyo migambi yateguwe kandi rikiraja mu ngiro. Mugabo kuguma gutya kiriko kiraba ku munsi tugenda tubarura n'agahombo kanini ku gihugu.